Mizera rya Yesu Kristo. Ibi ni biki? None ndakubaze. Kuva mu kinama no kuri zone aha warushe. Korazi yuko uri umugabo wiyemera narinze bagabo bwonze yuko ari bwo bushoboka ati kumwe namuge muri zero nk'abavyibushe. Aha narinze yuko ni nko kuva mu kinama gushika no gutanganyika n'amaguru. Ariko hama ukitongora umugabo w'imbwa. Ya? Uri umugabo w'imbwa ndabisubiyemo. Kindi imbwa. Nuna gukoreki. Ivyo washase mu gatondo ubone mu gatondo mu gacaguca. Ushaka dukora ibiki kandi? Hajya ukoze iki? So, ndakubwira iki? Ndashari moto. Nturambyaza. Ndacari ugitoto kimeze fresh. Ndashaka gusubira iwacu. Haronga abagabo bameze fresh. Baza akazi neza. Nyamba takuzi. Umviriza kwa. None aho uri giko? Ahubwo kumvira ati mugabo wanje cyayi cyahiye nibindi. Mugabo w'imbwa, bo bagabo ni ujamo. 5 minutes ngo ukoze akazi man. Cyo kubya cyoco. Ndacari moto, iwacu baracyankeneye n'abandi baracandondera sindacakarika kuko nturambyaza. Ndasubira iwacu. Shit. Mukama bikira Mari. Kuko gapanda basikeli kwe. Wait nice. Oya madame, mugore wanje nyumviza gato n'ukuri, Wowe umugore wanje wo munsi. Nuri ndaye, oshaka dukore gute kandi ico nzi gusa iyo umuntu ashaka imbombo. Aba yinonosora bukebuke kandi kuko ari ikintu ciza. Wewe uri umugore wanje saba kunda kubungabunga, sinoshaka kunda kumara uburyo bunyene. Kandi bisaba yuko ndazi ko uzomvyara umwana mwiza nka jewe. Habaye biyana. Ndazi ko wewe uri sukari yanje. Kandi rero yu sukari ugumubisha cyane mu cayi. Sa kwiheranirwa wewe uri umugore wanje saba kunda kubungabunga nje gato kugira. Baye bake tubahane. Sibyo. Siye kubaho kino musi mwe kutiryo zina. Ariko kwera umugabo w'imbwa udashowe n'akazi ndari kwisi. Ndabwira ikintu twega abakobwa tuvi iwacu. Nyama ari kwambara turambara kujye turajya. Kubaga tuza turondera iki? Turondera iki? So, navuye iwacu honyine mvyibushira bukuno usigaye nonda. Rega byo ibintu byo bivyibusha abantu. Niki cyenda gutekeye hagura umugabo w'imbwa arunda abandi bagutekera ngira umuzo wa ukuntu mwiruka umuzo wa munganya. So twubahane ni wacu sinzo kubona ukeneye inkwano zawe urazi bazigusubiza. Uviriza nice. Byo kwiruka cyane sivyo ndimwo. Je ndiko ndiruka n'amahera kandi wabona amera ni kure sirifu. Wewe nakuzanye nk'umuntu nyene umufasha. Iyo umufasha wawe ni umukunda cyane sivuga ngo mu gitanda. Ni vyumviro kugira dutere imbere. Rero umugore wanje sirifu. Reka dusubire mu nzu. Niba ushaka kuvyo kwiruka cyane. Niba ushaka kwenda gufata ngo nk'indaya nakibazo bise nje ndabishobora. Gusa baravuga ati save ndakuruhisha ubusa. Ndakwagure kare. Ego. Nubwo mbere bikubaye ko wewe. Ni jambere ni kabiri urumusi yawe y'icuru ya gatatu narakwihanganiye cyane man bahebi yake wanyumvise neza sinkeneye ibintu by'ubugabo n'umugore biherere ngaho umviriza emera kuno mwanya yuko umugabo w'imbwa iwacu sinzo kuboneho nice Uri nk'amasa uvuga ko wajaye ubu uri n'abadayimoni bagufata ku nguvu cyangwa ibintu biga gufata ngo umuntu none nyumviriza ko tuzwane kwa bisondeka singeneye none mugore wanje jende umugore wawe cyangwa ndimaraye je naduze bugarama mbwe yasishikaye bugarama neza ndaduga gitega ubwe yasishika neza none usunyira nyihano uri ubwe yatwidondere basi inguvu zo tuma basi bigenda neza none nabirondi none ngire gute none basi ndabihebe none shuma none ngiye gutubana bagira gute kugera no musi wamenye umugore wo munzu n'indaya mbaje usiga ufata nk'indaya urabona ukuntu wangizeho nyene jewe mwabaza ko roguma rya mujyanzi ndiko ngirana none bavyagenze uko nyene accident yabaye namaze kugutangura ubunyira umugore ububatse ubunyamaze gukura karadiridima nkana haje wabo tubonaje muhira wetse kintu kibona kubwira ibi wagize bica abashinga nahe umviriza mugore wanje kana nivyonya abashinga nahe navyo baca bandi rase yarashaje none ndagucira urubanza ibi wangiriye ko nyine ninda ya office ngiye kwivyarira muhiri wacu kintu cyo nakubwira gusubira iwawe
ni nka sumu yapanye. Sheri wanje Urabona amaraso honyine urabona? Ayo maraso. Urabona amaraso kunwangira. Uri mu kuvyara. Urabona amaraso aya? Umugore yamaze gutwara inda nto yaragira amaraso. Urabona amaraso honyine ukuru agenda atembera mu nzira yose. Wibage ko ndi umugore wawe. Sisi. Nibiki? Mugenzi, amabanga yabo. Sawa amabanga yabo ati niyo muza kuyagira muno barabara. Genda mu nzi wanyu sivyo? Nana, kintu kimwe nakubwira. Baca umugani mu Kirundi ati imyenge y'inzu imenya nugira nuyiba. Uyu mugabo waje ni igikoko. Wazi igikoko? Igikoko cya mbere kwisi bavuga ngo ni intare. Umugabo wanje ngira niwe. None yakoze iki? Uyu mugabo wanje akuma seko. Umengo numusundo. Uramaze ko numusundo ufashe umuntu. Nuko umugabo wanje ameze. Mbe umugabo w'igikoko nk'uyu. Urabona ukuntu yangize nana. Urabona aya maraso. Ubuje ari kintu kimwe je mwanda mbazi. Sinzi ko ndi umugore, wara ko ndi ndaya. Ariko muvuga ko ufite amakosa, iyo ni violence. Yo turi kubona gufunga. Bofunga. Hanyuma ariko bimeze. Umugore wanje uratse batadufitanye mu nzu rakizi. Je na manara mu nzu ntagira amahoro. Umugore tuba dushaka buri munsi tutumvikana. Buri munsi nashanuka. Ngeze aho nkora akazi, sinshika no ngaho nyaho mu kibitoki cya Rugombo. Ndamamiko imisi yose mugati kugashike mu rumonge ndazakoresha umuti kwe no mu starozi umupira. Ushobora gutsinda nawe urabizi. Nisho shimwe na ndondero umuti, bara mu muti ndaroga urukino, no mpamvu rasize umupira. Rero mbabonye amaraso kwere ndakiri ntoyi. Muvuto. Wani ibintu wakoze kari nka violence. Niho gufata ku nguvu. Uyu n'umugore w'umuntu sindaya man. Kandi akwitwariwe na fungo. Ko tugiye turafise gatiri k'abakenyezi. Hama ari kintu kabiri. Yavuga ati ngo urakoresha imiti ngo kugira utsinde urutindo ivyo bintu sivyo. Ibyo bifise garantie y'ujya mwanya gusa iyo biheze nta kintu usubira gushobora. Nica kabiri mbega urazi ingaruka iyo miti. Urayizi. Hari gibati uri kurayikoresha ugakoresha ukabaza kumenyera. Mu nyuma kugira fend off hamwe ngira n'ubuzima bwawe buhagarara ugati uwo mupira ukinisha ukahagaruka nka gukina. Wanyumvise? Aho ndagwaroye ko ari umugenzi w'umugabo wanje. Ibyo bintu ntuzosubire n'amadayimoni atakure. Mvuto. Habaye iki? Runabaye iki agomba kwibaruka. Umbo unyikuru byagenze ndende bitwavuga noze ngona nemaze misifise ncuti yanje ngona gusuzugurika je nari kuyema kagaye je name kuja kurogura urukino ngona man nkiri umupira sensinde je ndeme kurogura urukino naruze urukino mpamvu ngo bajameze ukunyi kandi biba bikigira mbere ukunyi na wa muti narawurose bagira se yarawuma uyu wagutse uyu unyoye ucura urukino ruroga kandi ugeze urukino neza kandi ugarusinya neza yego urazi ni ngene naje umugore kwerekera naje ko nzi gukina umupira neza tugende agore kanda unyonye oya tugende sawa nanisha kumzima abanye tubahana sibyo tubahana biki kumbe nawe ugikorora urega yari yamaze komoka umbe tugende tugende umbe yakuye tusubire mu nda sibyo ivyo vy'imiti tugende nanisha kumbize maraso nk'uwo si kawaida kawaida gendera gurukino twende gendera gurukino ngora nje abanye nibyo tutafanye nawe wayibonye ko nabo bashaka urugurukino turugurukino no ruzohera neza babarira bunye ntabwo ngo nkifise muti wawe utaye wamaze gupfa subira mu rugo